none abana banyu bazoja kuba expose n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose. Abana banyu bazoja kubaka ingo zabo, mwabe expojeje kubiki bashobora guhura navyo, bashobora guhangana navyo. Mwabateguye gute? Bakristo muri ngaha turiko dutegura gute jeunesse yacu kubijanye n'ejo habo? Uravyumva? Ejo habo urashobora kumva wowe ucifitiye inda ukabasha ngo jara cari kare ngo hereza umanda vyumvise kare. Oya, si kare. Gushika no kuri abo mufise utuyoya, uravyumva mwamaze gucomeka ku madese anime, uravyumva mwamaze gushiramwo uduprograme twose tw'amatelevizion, mwumva umenga haracari kare. Abana banyu barira bashaka ibibombo, mukabaha ibibombo, uravyumva muriko muboza amenyo yabo bakiri batoya. Nta kintu na kimwe uyu munsi uri kurakora kidafise inkurikizi yejo, kandi uza gusanga zimwe zimwe udashobora kuzigaruka kwinyuma ngo uzikosore, azoba ari trop tard. Ntihakiri kare kugira ngo wiyumvire kuri kazoza kawe. Ibi biraraba umujene, ariko biraraba n'abavyeyi umunsi muriko murarera. Il n'est pas trop tard yuko ejo muba muriko muriyumvira kuri kazoza k'abana banyu. Ntihakiri kare kugira ngo mubigishe ibintu bimwe bimwe. None abana banyu bazoja kuba expose n'ibibazo by'ubuzima bwa misi yose. Abana banyu bazoja kubaka ingo zabo, mwabe expojeje kubiki bashobora guhura navyo, bashobora guhangana navyo. Mwabateguye gute? Bakristo muri ngaha turiko dutegura gute jeunesse yacu kubijanye n'ejo habo? Uravyumva? Ejo habo urashobora kumva wowe ucifitiye inda ukabasha ngo jara cari kare ngo hereza umanda vyumvise kare. Oya, si kare. Gushika no kuri abo mufise utuyoya, uravyumva mwamaze gucomeka ku madese anime, uravyumva mwamaze gushiramwo uduprograme twose tw'amatelevizion, mwumva umenga haracari kare. Abana banyu barira bashaka ibibombo, mukabaha ibibombo, uravyumva muriko muboza amenyo yabo bakiri batoya. Nta kintu na kimwe uyu munsi uri kurakora kidafise inkurikizi yejo, kandi uza gusanga zimwe zimwe udashobora kuzigaruka kwinyuma ngo uzikosore, azoba ari trop tard. Uyu munsi murera abana mubabwira ngo shango abana banje ngo sinzobima ikintu na kimwe ndagishoboye, kuko ngo nanje nabaye mfise ibintu byinshi nipfuza ntashoboye guhabwa n'abavyeyi, ngo umwana wanje ntaco nzomwima. Ariko muvyeyi uri ngaha ngenda kubwire ngo education si emotion. Education si gikorwa c'ibigumbagumba n'ibishobisho, ariko education ni gikorwa c'ubwenge. Umwana wawe ntaca gusaba ngo ukimwime, ariko ejo azorongora canke azorongogwa. Umugabo wiwe ntazomuha ikintu cose amusavye, kuko ubuzima siko bumeze aho hanze, naho ariko bumeze iwanyu. Uriko uramwicira muhira kugira ngo azosohoke isi imurangize, kuko yapfiriye muhira. Ingo zacu zishobora kuba ikibanza ca enterrement, canke ingo zacu zishobora kuba ikibanza cyo gutegura potentiel ic'abana bacu bafise c'agaciro, kikazoshika ku myaka yabo yo gusohoka, bagacika umugisha ku bihugu, bagacika umugisha ku mahanga, kuko ico twabakoreye n'ico twakoze ku buzima bwabo, twabareze twimvira ko ejo batazoba bakiri munsi ya protection yacu. Umuntu atangurira ubuzima munsi ya protection y'abavyeyi, kugira ngo Imana ihamutegurire kuba umusitwaye mwiza canke kuba umuntu muzima igihe azosohoka hanze. Ariko iyo tubaye abavyeyi b'ibigumbagumba, twicira abana muhira bakaja kurangiriza processus y'urupfu hanze y'imiryango yacu. Ubukene ni kigatanya gikomeye, bantu bo mu Burundi, bantu bo muri Afrika. Ubukene ni kigatanya gikomeye. Jewe na wewe tutagihagurukiye mu rugezo rumwe, cyane cyane urugezo rwo kurera, ubukene ni ikintu gituma societe igira comportement itari kugira, kuko ubukene burinfluence comportement na style de vie y'abantu. Iyo abantu babaye cyane mu bukene barafise ukuntu babaho. Mwese ngaha kubera ubukene rimwe na rimwe bwagiye bubica, hari ukuntu mwiyumvira kutari correct, hari ukuntu ivyimviro vyanyu vyagoramye bisaba kugenda mu buyenzi bakagongora, kubera ubukene burica ingene umuntu abona ubuzima n'amavaleur. Iyo twigisha ijambo ry'Imana, tukigisha Bibiliya, ariko tukigisha abantu ubuzima bwanse,
probability y'abantu bagororoka bagakurikira Imana nk'uko bivugwa uzosanga mu bantu 100 ari 5 kuko abandi 95 baza kwicwa na facteur y'ubukene ituma bagira ukuntu bifata kutariko bagapfa bakononekara kuko ubukene bugutera kubona ko ejo atakazoza kahari. Birambabaza iyo mbonye abajene uyu munsi basimba batamba bajugumira uravyumva bavuga ko batunze bavuga ko ari abamiliyarderi. Birambabaza uravyumva iyo numvise ibikorane biprepara abantu kuba abamiliyarderi ariko kandi bitabaprepara gukora kugira ngo babe abamiliyarderi ariko bikababwira yuko ari ibintu gusa byo kuvuga ngo twararemye ngo turi vyaremwe bishasha. Uravyumva ngo turi wa muntu mushashi cashaka aragihamagara turakomana tugahamagara bantu b'Imana. Ubwo butuma ngenda babwire ngo depoza abajene muri ngaha. Abajene n'abantu bakunda ubushobozi, abajene n'abantu bakunda ibintu biri powerful. Iyo umvise bene ubwo butuma uravuga ati yes, ugasanga abana bareko barajugumira bamwe bagaheba amashuri abandi bakifuka bagasinzira ariko ngenda kubwire ngo kuba miliyarderi ntibavyatura. Uravyumva nta numwe turumva mu ba miliyarderi yatuye. Uravyumva hariho n'abavutse babiri kuko Imana yabahaye ubwo butunzi ariko kandi abantu bose batera imbere hari ico bakora icuya cabo kireexista barazi kubira icuya. Haleluya, barazi gutakaza ifresher bakabira icuya kuko hari ico bakoze. Ngira ndakubwire ngo Imana yadukuye ku muvumo wa Adamu ariko kandi turakora tukabira icuya ariko tugatera imbere dufise akaruhuko mu mutima. Iryo niryo sabato Kristo yaduhaye, gutera imbere twabize icuya ariko tudasinzikaye mu mutima, dufise isabato dufise akaruhuko. Iyo turi abantu bizera turasenga tukabwira Imana ibintu bigomba guhinduka, ibyo dushaka kubona bihinduka mu mibereho yacu, ibyo dushaka kubona bihinduka muri famiye zacu, muri voisinage. Turasenga uko turi abantu b'Imana kandi tuzi yuko Imana ifise umugambi mwiza, turayasosiya muco dushaka kubona gihindutse. Hari igihe rimwe na rimwe bakizwa baba pentekotiste b'impwemu bibaza yuko kwiyumvira n'ubwenge biri contre l'esprit de Dieu. Hari imyaka yahera sinzi ko ariko bikiri kumbura ahantu hamwe hamwe abantu barakengereye ubwenge ariko proverbe twigisha Imana yitwa bwenge. Turakonsakra umwanya munini gusengera ibintu dushaka ko bihinduka ariko tugakonsakra umwanya muke kwiyumvira ibyo dushaka guhinduka ibyo ari byo n'ingene bikwiye guhinduka. Ubwiye abantu ngo twiyumvire twandike twiyumvire mengo uri kurabaruhisha mu mutwe aca kugira ngo reka ubwo bwenge reka ibiharuro Yesu azobikora mwemu yarazobikora Imana izobikora. Nuko ushobora gusanga uri umujene ukavuga ngo ngo jewe ngo ebana ejo hanje ni heza ariko kandi umuntu yakubaza ngo mbega uhabona gute bizogenda gute, nta plan imwe nta kintu nakimuriyumvira nuriyumvira ingene ibyo bizoshikwako nuragira strategy nta kintu na kimwe. Urashobora no gushika n'ahantu Imana ikaguha opportunity yo kwicarana n'umuntu akomeye akakubaza ngo umugambi wawe n'uyuhe. Uravyumva yakubaza financement y'umugambi wawe, yakubaza projet yawe icikuta ugatangura ngo sidavyimvira ariko ngo nibaza yuko 5 million yokwira. Nibaza uravyumva projet yawe ni baguha 5 million ugasanga projet yawe ari ya 15 million kuko wagize isanganya n'ubunebwe bwo kuba wararose ico ushaka gushikako ariko ntibigeze uciyumvira ngo ugishire mu mugambi uciyumvireko.